Bavukanyi bo muri Suwede, ndabaramukije mwese. Ndahimbawe cane no kubona nshoboye kuronka uyu mwanya wo kuganira namwe ivyerekeye ingene mwotegura ugutora abazobarongora mu magroupe de prière yanyu, mu mafraternité yanyu. Munkundire rero muri uyu mwanya ndabatumire tubanze twambaze mutima mweranda kugira ngo uyo mutima w'Imana abe ari watuje imbere muri iyi nyigisho ngira ngo ndabashikirize. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Bikira Mariya mawe, mugabekazi w'isenakuru, turagutumiye ngo uze uvyagire hagati yacu ko mwavyagira hagati y'abatumwa. Udutwikirize umutamana wawe w'umuco muvyeyi, utwegurire rwose mutima mweranda, umutamanzurire imitima n'imishaha yacu kandi utuzigame tumwugurukiye tumugororokeye. Mana mutima mweranda, mutima wa Data na Mwana, zuba ry'umutima wacu, muco uboneshereza imishaha yacu. Nuze mutima w'Imana, ushwiragize umwijima wose, udutamanzurire ku muco w'ukuri kwawe. Kaze mutima mweranda, twese hamwe, kaze mutima mweranda. We mutima w'ubwenge n'ubwitonzi, nuze utuyobore mu nzira y'ukuri kose. We mutima w'ubuhanuzi n'ubukomezi, nuze utugire intumwa nyazo z'inkuru nziza y'umukama. Kaze mutima mweranda. We muhoza w'agahebuza, we mushitsi nyawe w'imitima yacu, we muhumuriza w'agatangaza. Kaze mutima mweranda. Kaze mutima w'ubumenyi, utumenyesha amabanga y'Imana. Kaze mutima wo gusenga no kubaha Imana, utuyobore mu nzira yo gushaka kw'Imana. Kaze mutima mweranda. Ingo mutima mweranda, ingo rukundo rw'Imana, ingudu umuco wawe, ingudu komeze twese, ngo dukwize hose ubwami bw'Imana serukundo, maze urukundo rw'Imana gusura abarundi bose. Ingo mutima mweranda, ingo rukundo rw'Imana, ingudu umuco wawe, ingudu komeze twese. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bonone, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Bavukanyi, mwasavye kubategurira inyigisho
yobafasha kurangura neza amatora yanyu yo gutora abazobarongora muri noyo ya groupe de prière, kandi mbere iyo noyo ikazoba nka noyo ifasha ayandi ma groupe de prière n'andi mafraternité yanyu yose. Munkundire rero mu kubashikiriza iyo nyigisho, mubanze mwumvirize ibyo ngira ndabasomere mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa vyotumurikira kugira ngo dushobore kumenya neza ingene mwotora, abo mwotora mubanje kumenya ibibaranga. Ukaba nkako ijambo ry'Imana nahaye iyi nyigisho ngomba kubaha niringo ni umwe, bimwe bishemeye isi yemere ko wantumye. Iyi nyigisho iri kuri iryo hangiro ni umwe, bimwe bishemeye isi yemere ko wantumye, kuko abagize noyo kugira ngo barangure neza ibanga ryabo babwirizwa kubanza kumenya akaranga kabo n'ubutumwa bafise. Ibyo nabyo ni akaranga n'ubutumwa vy'umubano wose w'abakristo, kandi birakenewe rwose kumenya intumbero y'ubutumwa bw'abagize noyo bafatiye ku karanga n'ubutumwa bw'umubano rukristu n'umuryango rukristu. Ndabatumiye rero mubanze mutega amatwi ijambo riza kutumurikira muri iyi nyigisho, ariryo dukura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 15 kuva ku karongo ka mbere gushika karongo ka 34. Nza ndabasomera ibice bikuru bikuru kubera ko ari rirerire. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa: bamwe bo mu bari bamanutse bava mu Buyudeha bahora babwira bene wabo bati, nimutagenyerwa nk'uko Musa yabitegetse ntimuzokira. Niko gushira kubiri bahaririza cane Pawulo na Baranaba, bashinga rero ingingo ko Pawulo na Baranaba na bamwe muri bo baduga i Yerusalemu ku batumwa n'abakurambere kugira ngo babuzurize. Ekleziya iratunganya iby'urugendo rwabo, baca mu Bufenisiya no mu Samariya bagenda barigana ukuntu abanyamahanga bahindutse. Ibyo byaranezereye cyane bene wacu bose. Bashitse i Yerusalemu bakirwa na Ekleziya, abatumwa n'abakurambere babiganira iby'Imana yari yakoze iciye kuri bo. Ariko abari bamaze kwemera bo mu mugwi w'abafarizayo barahaguruka bavuga bati, ni ngombwa kugenyera abanyamahanga no kubategeka gukurikiza itegeko rya Musa. Abatumwa n'abakurambere barakorana ngo bihweze neza ibyo bintu. Bamaze kubyihweza, abatumwa, abakurambere hamwe na Ekleziya yose baja ingingo ngo batore bamwe muri bo babarungike muri Antiyokiya bajane na Pawulo na Baranaba. Abatowe ni Yuda ariwe Barsaba na Silasi, abantu b'icubahiro muri bene wacu. Babarungikana ikete rivuga riti, twebwe abatumwa n'abakurambere aribo bene wanyu, turatasha bene wacu b'abanyamahanga bari muri Antiyokiya, mu Busiriya no mu Busirisiya.
twarumvise ko hari bamwe baje bava muri twebwe baza kubatera ubwoba mu majambo babavyimbye umutima kandi tutari twabatumye. Twaragiye inama imwe turatora abantu tubarungikira bazananye n'abo bakunzi bacu Pawulo na Barinaba. Abo bantu bahevye ubuzima bwabo bakigura umukama wacu Yezu Kristo. None rero tubarungikiye Yuda na Silasi ngo babashikirize ibyo tubandikiye. Mutima mweranda na twebwe nyene ntitwashatse kubaremeka ibyo mutoshobora kiretse ibintu vy'intashinguka. Nimwirinde inyama zashikaniwe ibigirwamana, mwirinde amaraso n'inyama z'intumvyi, mwirinde ubuhumbu. Nimwirinde ivyo muzoba mugize neza, nimukomere. Bamaze gusezerana, abatowe bamanuka i Antiyokiya, barakoranya ishengero, babashikiriza rya kete. Bararisoma, rigira ko rirabanezereza kandi rirabaremesha. Yuda na Silasi bari basanzwe ari abahanuzi, bararindisha bene wabo. Hashize iminsi, bene wabo barabikebanura, babipfuriza gushika amahoro, baca babasubiza ku bari babarungitse. Pawulo na Barinaba bo basigara i Antiyokiya hamwe n'abandi batari bake, bigisha kandi bamenyesha inkuru nziza y'ijambo ry'umukama. Iryo niriyazwe n'umukama. Bavukanyi, kubera ko mwipfuje gutora abagize nuwayo yanyu, mukabikora mudahurudutse mumurikiwe na mutima mweranda, munkundire rero ndabashikiriza inyigisho yobafasha kubigira nk'uko umukama bishaka. Mfatiye kuri iri jambo ryo mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 15 kuva kuri 1 gushika ku 34 mu ngingo zine. Ingingo ya mbere, umubano w'i Antiyokiya n'ubutumwa bwawo. Ingingo ya kabiri, ugushira kubiri n'imvo yavyo. Ingingo ya gatatu, urugendo rushikana ku bumwe. Ingingo ya kane, abarongozi b'umubano. Duhere rero ku ngingo ya mbere y'iyi nyigisho nise niba bumwe bimwe bishemeye isi yemere ko wantumye. Ingingo ya mbere, umubano w'i Antiyokiya n'ubutumwa bwawo. Ivyerekeye ido n'ido ry'ingene umubano w'abakristo w'i Antiyokiya watanguye tubisoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 11 kuva ku 19 gushika ku 25. Uyo mubano w'abakristo b'i Antiyokiya ni camwa ca Pentekoti. Nkundira ndabasomere mwumva ingene uyo mubano watanguye. Ngo bari bahunze kubera amarushwa yatewe n'ivya Stefano, bari baciye mu Bufenisiya, mu Bushipure no ni Antiyokiya, atabandi bigisha ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene. Yamara rero bamwe muri bo b'abanyashipure n'abanyasireni bashitse i Antiyokiya, baza barigisha n'abagereki inkuru nziza y'umukama Yezu. Bitaye ko umukama yari kumwe nabo, kandi benshi muri bo barahinduka bakemera umukama. Biraheza bishikira ekleziya y'i Yerusalemu, baca batuma Barinaba i Antiyokiya.
ashitse akabona ibyo ubutore bw'Imana bwakoze, aranezerwa, arabahanura ngo bose bagumize umutima ku Mukama. Kanatsinda Baranaba yari umuntu mweranda, afise ukwemera kwinshi, kandi ari kumwe na mutima mweranda. Abantu benshi baraheza begukira Umukama. Baranaba rero aja i Tarsi kurondera Sawuli, bahuye amujana i Antiyokiya, bamaranayo umwaka wose bakorera ekleziya yaho, kandi bigisha abantu benshi. Kandi i Antiyokiya niho izina abakristu ryatanguriye kwitwa abigishwa. Nguko uko umubano w'i Antiyokiya watanguye. Muca mutegera ko uyu mubano w'i Antiyokiya ari camwa ca mutima mweranda, ni camwa ca Pentekoti. Kuva mutima mweranda yurukiye ku batumwa ku munsi wa Pentekoti, baciye buzura mutima mweranda, baciye buzura ishaka n'ubutwari byo kumenyesha izina rya Yezu. Nta cyari kikibahagarika. Iterabwoba, ugutotezwa, ugupfungwa, aho kubahagarika, aho kubaca inkokora, wamenga ahubwo birabakabura. Stefano amaze kwicwa, abemera Kristu bagatangura guhigwa buhongo. Abahunze ntibaciye banuma ngo bagire bati ko tugize Imana tukarokoka, reka twinumire ntitwikwegera ingorane, haba namba. Aho bashika hose baca bigisha izina rya Yezu, baratuma havuka iyindi mibano y'abandi ba Kristu. Ntibari bwitwa ba Kristu, bitwa bigishwa, kandi bakitana abavukanyi. Ariko iyo mibano yari igizwe cyane cyane n'abakomoka mu Bayahudi gusa. Umubano w'i Antiyokiya wo niwo wari umubano udasanzwe, kuko wari ugizwe n'abemeye Yezu Kristu bo mu Bagereki, ni ukuvuga bava mu bapagani. Ibyo mubisoma mu gitabo cy'ibikoko by'abatumwa kuva ikigabane ca 11 kuva akarongo ka 20 gushika ku 21. Abatumwa bashikiriwe rero n'inkuru y'ubwinshi n'ubwira bwabo bigishwa baturuka mu bapagani. Baciye barungika umuntu bizeye cyane yitwa Baranaba, kugira ngo abaserukire, arabe idonido ry'ivyo bintu, yigishe bimwe bishemeye abo bapagani bahindutse, aremeshe uyo mubano wabo, hongere habe ubumwe hagati ya ekleziya y'i Antiyokiya na ekleziya y'i Yerusalemu. Baranaba nawe batubwiye icamuranga. Baranaba ngo yari umuntu mweranda, yari umuntu afise ukwemera kwinshi, kandi yari kumwe na mutima mweranda. Kubera ko Baranaba yanka gukora wenyene, yahavuye agenda, kandi arahavye ingene abigishwa ari benshi kandi banyotewe, yahavuye agenda i Tarsi kurondera Pawulo. Bamarana rero ngo umwaka wose bakoreye iyo ekleziya y'i Antiyokiya, kandi ngo bigisha abantu benshi. Turumva neza ko umubano w'i Antiyokiya utavutse nka association, utavutse nka ONG. Igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza cyagizwe n'abigishwa baronse mutima mweranda ku Pentekoti, nico cyatumye uwo mubano w'i Antiyokiya uvuka, uraheza ukomezwa n'aba batumwa ba Yezu Kristu barungitse, gushikaho bahabwa n'izina ritomora karanga kabo
ngo ni abakristu, ni ukuvuga abo kwa Yezu Kristu, ni ukuvuga abakurikira Kristu, ni ukuvuga abigana Kristu, ni ukuvuga abagendanyi ba Kristu. Ubutumwa nabwo ako niko karakaranga kabo abakristu. Ubutumwa bwabo nabwo kwari ukumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko vyatanguwe n'abatumwa ku Pentekoti. Nguyo umuryango canke umubano wi Antiokiya ngaka karanga kawo. Ngubwo kandi ubutumwa warangura. Vyose ni vyamwa vya Pentekoti, ni vyamwa vya mutima mweranda. Umubano wanyu nawo canke fraternite zanyu aho muri hose, ibisagara byose murimwo, ni nk'uyu mubano wa Yezu w'abakristu wi Antiokiya. Ntimuri association, ntimuri ONG, ntimuri club, muri ivyamwa vya Pentekoti nshasha yasabwe na Papa Yohani wa 23 igihe yari karasaba ngo mutima mweranda aze kw'isi yose ashware ekleziya n'isi yose. Muri icamwa cugururiwe amarembo n'inama nkuru ya Vatikano igira kabiri, kuko iyo nama ariyo yasabye mutima mweranda kandi iramwakira. Muri icamwa ca mutima mweranda, kuko kuva mu kwezi kwa kabiri w'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967 aho mutima mweranda yashwara abanyeshuri bo muri kaminuza ya Notre Dame de Duquesne mu gihugu ca Pittsburgh ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agatanguza renouveau charismatique yahavuye ikwira kw'isi yose. Iyo effusion ya mutima mweranda yahawe abo banyeshuri bo muri iyo kaminuza ya Notre Dame de Duquesne yagumye irandagata gushika n'iwacu Burundi. Niyo dukesha ama groupe de prière, niyo dukesha ama fraternité. Ayo ma groupe de prière, ayo ma fraternité yanyu arongowe na mutima mweranda yakomotse kuri iyo effusion ya mbere yabereye mu gisagara ca Duquesne mu gihugu ca Pittsburgh muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu intango ya renouveau charismatique, ariyo yatanguje imibano ya renouveau charismatique twita les groupes de prière canke imivukano twita ama fraternité akomoka kuri renouveau charismatique. Imisi yose ushaka kumenya neza ikintu utacitiranya, usuzuma inkomoko yaco n'intumbero yaco canke ihangiro ryaco, kuko ikintu cose kirangwa n'inkomoko n'intumbero n'ihangiro. Inkomoko rero ya groupe de prière canke inkomoko ya fraternité mugize ni Pentekoti nshasha ya mutima mweranda yatanguje renouveau charismatique biciye muri effusion. Intumbero nayo no kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu. Inkuru nziza nayo renouveau charismatique iyimenyesha mu buryo bune. Uburyo bwa mbere n'ubuzima bushingira intahe Yezu Kristu. Intumbero ya kabiri, uburyo bwa kabiri ni inyigisho y'ijambo ry'Imana. Uburyo bwa gatatu ni ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe. Uburyo bwa kane ni ibimenyetso n'ibitangaro. Renouveau charismatique imenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu biciye muri ubwo buryo bune ndababwiye: par la vie, par la parole de Dieu, par les œuvres de miséricorde, par les signes et les prodiges. Ubuzima bushingira intahe Yezu Kristu, inyigisho y'ijambo ry'Imana,
dushikirizwa na ekleziya tugasigurirwa n'abakuru ba ekleziya, ibikorwa by'urukundo n'ibimenyetso n'ibitangaro. Muri ibi bihe rero abantu benshi batakaranga, abandi bagata umurongo, abandi bagata ubuntu kubera umunoho n'umwina wo kurondera inyungu, amaronko, ibiryohera umubiri, ibyicaro. Mwebwe ntimukabigire namba, ntimugate umurongo, ntimugatwagwe n'uwo mutima ngo muhave mutakaranga n'intumbero y'ico muri n'ubutumwa mufise. Mubwirizwa guhagarara imisi yose ku karanga kanyu no ku ntumbero yanyu, groupe de prière yanyu, fraternité yanyu, n'umuziruzigwa ko yofata intumbero n'inyifato ya association canke ya ONG canke ya club itumbereye kurondera amaronko, amafaranga canke kurondera ibintu by'umuvemvero no kwisamaza nk'uko vyoba ari byo bikomeye. Ko mwoshobora kurondera akanya kukuyaga, kugutembera, kukunezererwa hamwe, ibyo si bibi, ariko kirazira ko ari byo bishigwa imbere. Kirazira mbere ko mwoja mu kintu na kimwe gituma groupe de prière yanyu canke fraternité yanyu aho kuba umubano umenyesha inkuru nziza, ukagaragaza umuco w'ukuri n'ubuzima twazaniwe na Yezu Kristu, bihava ahubwo binyerera bikaja mu gutyoza inkuru nziza ya Yezu Kristu, canke bikaja mu gufudika canke mu gutuma abantu bahuba bagafata inzira y'igicumuro, inzira y'umwijima. Zirikana neza akaranga kanyu, zirikana neza ubutumwa bwanyu, zirikana neza intumbero yanyu. Ingingo ya kabiri, ugushira kubiri n'imvo yabyo. Mbe ugushira kubiri vyaje bite mu mubano we Antiokiya? Mbe imvo yabyo yabaye iyihe? Ibyo nabasomeye muri iki gitabo cy'Ibikorwa by'Abatumwa ikigabane cya 15 mwavyumvise ngo bamwe bo mu bari bamanutse bava mu Buyuda bahora babwira bene wabo ngo nimutagenyerwa nk'uko Musa yabitegetse ntimuzokira. Niko gushira kubiri. Bahaririza cyane Paulo na Baranaba. Nguko uko gushira kubiri kwaje muri umuryango n'umubano we Antiokiya wari usanzwe ukomeye cyane mu by'ukwemera no mu by'ingabirano. Dusanga rero byavuye ku bintu bibiri bikuru. Ikintu cya mbere byavuyeko nuko haje muri uyo mubano abantu baje bava mu Bayuda bakaza atawabarungitse, nk'uko abatumwa mu ikete babandikiye babivuze ngo twarumvise yuko hari bamwe baje bava muri twebwe baza kubatera ubwoba mu majambo babavyimbye umutima kandi tutari twabatumye. Ingorane ya mbere yahereye aho, abantu baje atawabatumye. Imisi yose muri ekleziya umuntu aje gukora ubutumwa yiraritse atawamutumye, ata manda afise. Mu Gifaransa handitse ngo sans aucun mandat de notre part. Niho ingorane zihera. Muri ekleziya y'umukama kirazira kwirarika. Nta wiha ubutumwa, nta wirarika, kuko ubukuru ubutumwa n'ubwa Yezu Kristu yabusigaranye abatumwa biwe. Uwuja gukora ubutumwa wese abwirizwa kuba yatumwe akagenda nk'umutumwa. Uwugiye yiraritse atawamutumye
akenshi usanga arondera inyungu ziwe. N'aba rero bavuye mu bayuda bakaza kwigisha i Antiyokiya atawabatumye, barondera inyungu zabo. Nico catumye bahaririza abatumwa barungitswe bahasanze. Ica kabiri catumye haba amacakubiri no gushira kubiri muri uwo mubano w'i Antiyokiya, nuko abo bantu batanga inyigisho itandukanye n'inyigisho z'abatumwa. Ibyo bigisha ntibyari bihuye n'ibyatumwa bigisha. Kanatsinda iyo umuntu agiye kwigisha atawamurungitse, mutima mweranda ntaba ari kumwe nawe. Mutima mweranda ahabwa abatumwa n'abatumwe. Uwiraritse ugiye atwawe n'agatima ko kurondera inyungu yiwe, ininahazwa ryiwe, iteka ryiwe n'ikuzo ryiwe, uyo mutima mweranda ntaba ari kumwe nawe. Nico gituma usanga n'ibyo yigisha ibyo yizadukaniye bitavuye kuri mutima. Ibyo bintu bibiri mukaba mushaka yuko mu mubano wanyu hatigera haba gushira kubiri, umudugararo n'amacakubiri, ni ngombwa ko muvyitwaririka. N'uwuje kubashikiriza inyigisho imisi yose mukamubaza, uyo atumwe nande, ninde yamurungitse? Atari uwamurungitse naho yobabwira ko abiroma kwa papa, nk'aba baje bava mu Buyuda bavuga ngo twebwe tubana n'abatumwa, ngo twamana n'abatumwa, atarungitswe n'ababifitiye ububasha bwo kurungika baja kwigisha, kirazira kikaziririzwa, kuko muri ekleziya y'Imana nta wituma nta wirarika. Ica kabiri, inyigisho itangwa itegeza kuba ari inyigisho ijanye n'iy'abatumwa bigisha. Ibyo abantu bose b'isi yose babwizwa kwigishwa tubishikirizwa n'abo Yezu yabwiye ngo kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cose. Genda mwigisha abantu bose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, mubigishe gukora ibyo nabategetse byose. Abo nabo n'abatumwa. Abatumwa basubiriwe n'abasubirizi b'abatumwa ari bo bepiskopi. Abepiskopi bakarungikana ubutumwa kubafasha abasaserdoti, ku buryo muri ekleziya ubumwe bw'ekleziya bushingiye kuko abepiskopi bari kumwe na papa, abasaserdoti bari kumwe n'abepiskopi, abamenyeshamana bari kumwe n'abasaserdoti, abakristu bari kumwe n'abamenyeshamana, nabo bose bafashwa abasaserdoti mu butumwa bwabo. Wewe rero uri berger, wewe uri muri noyo, wewe uri muri groupe de prière, vyumve neza. Noyo ibwirizwa kwama iri kumwe na berger, berger abwirizwa kwama ari kumwe na patiri mukuru n'abasaserdoti bafashanya. Abasaserdoti bateza kwama ari kumwe n'umwepiskopi, umwepiskopi ateza kwama ari kumwe na papa, papa nawe ari kumwe na Yezu Kristo. Ubumwe bwa ekleziya Yezu Kristo yabushatse uko. Nico gituma uwo wese yiraritse abwirizwa kwankirwa kwigisha, kuko muri ekleziya Yezu Kristo nta wirarika. Ubwa kabiri, inyigisho yose itangwa ibwirizwa kuba ari inyigisho ijanye n'iyo dushikirizwa n'abatumwa bayikuye kuri Yezu Kristo. Nico gituma muri ekleziya atawigisha ibyiwe. Iyo hatanguye kuza kwigisha biraritse, iyo hatanguye kwigishwa inyigisho bizadukaniye, haca haduka amacakubiri no gushira kubiri mu mubano. Ingingo igira gatatu, urugendo rushikana ku bumwe. Murumvise ugushira kubiri n'imvo yavyo. Ubu naho dutandukira ingingo ya gatatu y'urugendo rushikana ku bumwe. Mbe none iyo habaye gushira kubiri, ubumwe buza bute, buzanwa n'iki?
nguko uko byagenze muri ekleziya ya Antiyokiya kugira ngo ubumwe bugaruke. Barahava rero bashira kubiri murantunga ndasomeye hatariho. Ekleziya rero ya Antiyokiya bishinga ko ishinga ingingo ko Pawulo na Baranaba na bamwe muri bo baduga i Yerusalemu ku batumwa n'abakurambere kugira ngo babuzurize. Ekleziya iratunganya iby'urugendo rwabo, baca mu Bufenisiya no mu Samariya, bagenda barabiganira ukuntu abanyamahanga bahindutse. Ibyo byaranezereye cyane bene wacu bose. Bashitse Yerusalemu bakirwa na ekleziya, abatumwa n'abakurambere babiganira ibyo Imana yari yakoze iciye kuri bo. Ariko rero abari bamaze kwemera bo mu mugwi w'abafarizayo barahaguruka bavuga bati, ni ngombwa kugenyera abanyamahanga no kubategeka gukurikiza itegeko rya Musa. Abatumwa n'abakurambere barakorana ngo bihweze neza ibyo bintu. Ngugu urugendo rwatumye hagaruka ubumwe n'umwumvikano mu muryango w'Antiyokiya. Birahambaye cyane ko tuzirikana ibyerekeye urwo rugendo. Rwatumye hava abantu i Antiyokiya bakagira urugendo rurerure rw'ibirometero byinshi cyane kugira ngo ubumwe bugaruke mu mubano w'Antiyokiya. Ubwa mbere tubanze tumenye neza ko Antiyokiya ku byerekeye ibyo umuntu arabira inyuma nta na kimwe cyatuma bova Antiyokiya ngo baje i Yerusalemu, kuko ku byerekeye ibiboneka inyuma, ku byerekeye iby'abantu, icyo twakwita la dimension ou le point de vue sociologique, Antiyokiya yari ekleziya itunze cyane. Uyo mubano w'Antiyokiya wari utunze cyane, mbere n'igihe hatera amapfa niwo begeranije imfashanyo bayirungikira ekleziya ya Yerusalemu kuko yari ikenye cyane. Ku byerekeye iby'ubutunzi rero iyo wari umubano wifise. Ku byerekeye bya politike n'ubukuru bari begereye guverinoma regionale y'abaromani, bari hafi ya capitale, no kuvuga bari kushobora kwishira hejuru bati ni twebwe dukomeye. Ku byerekeye iby'umutima, musomye neza ibyerekeye uyu mubano w'Antiyokiya, musanga bavuga yuko harimwo ingabire nyinshi cyane, beaucoup de charisme, n'abahanuzi benshi n'abantu benshi bavugishwa na mutima. Murumva ko uyu mubano w'Antiyokiya wari gushobora kwiyemeza bakavuga bati ibintu turabyishoboreye, reka dutorere inyinshi ikibazo cyacu, natwe turakomeye, turatunze, turi hafi ya kapitale, kandi turafise ingabire nyinshi muri twebwe. Ariko naho ibyo byose bari babifise, bagumye bazirikana ko ubukuru bwo kumenya ibyo babwirizwa kwemera n'ibyo babwirizwa gukwirikiza bufiswe n'abatumwa bari Yerusalemu. Ekleziya Yerusalemu ihagarikiwe n'abatumwa baremera ko ariyo babwirizwa kubaza icyo bokwemera n'icyo batokwemera, icyo bokora n'icyo batokora. C'est les apôtres, ce sont les apôtres qui sont la référence. C'est l'église de Jérusalem qui est la référence. Urugendo rero gukuva i Antiyokiya bagiye Yerusalemu, bagiye kubaza abatumwa ngo babuzurize bababwire
icyo bokora, icyo bokwemera n'icyo batokwemera, ni urugendo ruhambaye rwose rwerekana ko abigishwa b'i Antiyokiya bafise ubugamburutsi bwo kugamburukira abatumwa. Vyerekana ko bagenzwa n'umutima wo kugamburukira ekleziya mvyeyi y'i Yerusalemu. Vyerekana ko bagenzwa n'umutima wo kurondera kugamburukira abatumwa ba Yezu Kristu. Baravuye iwabo bagiye Yerusalemu aho abatumwa bari kugira ngo barondere umuco. Kuva rero i Antiyokiya no kuja Yerusalemu bifite insiguro ikomeye mu buzima bwacu no mu kwemera kwacu. Bisigura kuva ku vyiyumviro vyawe ukaja ku vyiyumviro ushikirizwa n'abatumwa. Bisigura kuva kuri point of view yawe ukaja kuri point of view y'abatumwa. Bisigura kuva ku vyo wewe wahora wigisha ukaja kwigisha ivyo twasigaranywe n'abatumwa. Bisigura guheba agatima ku kwiyemeza, agatima ku kwishira imbere, ukarondera nyabuna kuyoborwa n'ubukuru bw'abatumwa. Bisigura guheba kurondera kwikuririza wewe nyene, ukarondera nyabuna ko Yezu Kristu ari wakuririzwa, ko Yezu Kristu ari wahabwa iteka mu kwemera kugamburukira abatumwa n'ababaserukira. Uru rugendo rero kuva Antiyokiya baja Yerusalemu ni ikimenyetso cy'uwo mutima w'ubugamburutsi, ukugamburukira abakuru b'ekleziya, ukugamburukira abatuyoboye n'abaturongoye mu by'ukwemera, ukutarondera gushira imbere ivyiyumviro by'iwanje naho mpagaze jewe nyene, ahubwo nkarondera gushira imbere inyigisho y'ekleziya, kutarondera gukora ico nishakiye jewe nyene, karondera nyabuna gukora ishaka ry'Imana, karondera nyabuna gukora ico abakuru b'ekleziya n'abandi barongozi batumwe n'abo bakuru b'ekleziya bambwiye. Ngugu urugendo rushikana ku bumwe. Ntibikunda ko twogira umubano ngo tuwite umubano rukristu tudashira imbere umutima w'ubumwe, kuko imisi yose ahabuze ubumwe shetani niho ibiri. Mwomenya neza ko shetani ahiri harangwa n'ibintu bine. Shetani ahiri: il trouble, il souille, il divise, il blasphème. Ahari shetani harangwa n'ivyo bintu bine: il souille, il trouble, il souille, il divise, il blasphème. Shetani iratera umudugararo, shetani irahumanya, shetani iratera amacakubiri, ugushira kubiri no gucanishamwe abantu, shetani iratuka ibihezagiye. Aho musanze ivyo bintu bine, mumenye ko shetani yahashitse. Ariko hari ubumwe, ugushira hamwe, kumvikana, uguhana ijambo, kugira ngo dushike kuco Imana ishaka, atawurondera kwiyemeza wenyene, atawurondera kwita imbere wenyene, atawurondera inyungu ziwe, amaronko n'ibindi biryohera umubiri, ahubwo twese duhuriye ku kurondera kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, ko Yezu Kristu amenyekana, agakundwa, akayobokwa na bose. Aho haca haba ubumwe, kanatsinda aho niho haba hari mutima mweranda. Iyo haramutse hadutse ugushira kubiri, ni ngombwa kugira urugendo mugana i Yerusalemu. Umwe wese akabanza akava ku vyiwe
tukarondera icyo abatumwa batwigisha, gusubira ku isoko. Nico gituma nk'uyu mutima mwagize wo gusaba ngaha muri foyer y'i Bujumbura ko mworonka inyigisho, n'urugendo mwagize. Komera kuri urwo rugendo. Ubwo n'urugendo, kutagira ngo turabyishoboreye, reka tubyigirire twebwe nyene, twironderera inzira dufata, natwe turakuze. Ukubona mugira uwo mutima ndabibashimiye rwose. Ubwo rugendo murazorugumako igihe cyose hari ikintu cadutse gituma mutumvikana, mudashira hamwe. Ingingo igira 4 ari nayo ya nyuma, abarongozi b'umubano. Mbe none ko muriko muritegurira gutora abazobarongora muri groupe de prière yanyu, none muzotora mufatiye kuki? Abakwiye gutorwa boba barangwa n'iki? Boba bameze bate? Mbe boba arabazi kwiyamamaza? Haba namba. Mbe boba barabafise ijunja hagati yanyu? Haba namba. Mbe boba arabazi kugira utujajuro? Haba namba. Mbe boba arabazi kubatorera uburyo bwo kuvemvera no kwisamaza mu madivertissement? Haba namba. Ntimushira imbere abitwaririka n'abashira imbere bigezweho, ibyo kuvemvera? Haba namba. None muzotora mukurikije iki? Umutima uzoba murikira mu gutora uzohagarara ku kugene mushaka ko groupe de prière yanyu imera, ko amafraternité yanyu amera. Byose biva ku kugene mushaka ko umugwi wanyu umera, n'ingene imibano yanyu imera. Mudashaka ko iba nka association canke ONG canke club, muzotora mukurikije ivyatumye abatumwa batorera uyu mubano w'i Antiokiya witwa Barnaba. Ibyo navyo nabibasomeye mu kigabane c'11 c'iki gitabo c'ibikorwa by'abatumwa, akarongo ka 24 batubwira ngo kanatsinda Barnaba yari umuntu mweranda, afise ukwemera kwinshi, kandi ari kumwe na mutima mweranda. Namwe rero muzotorera umubano wanyu abantu bameze nka Barnaba. Ivyamuranga rero nabishize mu ngingo zitanu. Icambere caranga Barnaba, umuntu mweranda, nukuvuga umuntu w'intungane, akunda ibitunganye, nukuvuga yanka amafuti, yanka amanyanga, yanka guhemuka, yanka uburyarya, yanka ububeshi. Umuntu afise imigenzo izira amahinyu, ku buryo atanga akarorero k'ubuzima bwinjiwe n'Imana, k'ubuzima buzira ikibi. Ngici ca mbere caranga Barnaba, ngici ca mbere coranga uwo mugomba gutora. Ica kabiri caranga Barnaba coranga uwo muzotora mwokwirikiza, n'umuntu afise ukwemera kwinshi, nukuvuga umuntu yamaze kwakira no guhitamwo Yezu Kristu nk'umukiza n'umukama wiwe, nk'umukiza n'umukama w'ubuzima bwiwe, ku buryo imvugo, ingiro n'imigenzo yiwe bihabwa intumbero n'inkuru nziza ya Yezu Kristu, bikamurikirwa nawe, ku buryo yamagenzwa no kurangura ico Yezu Kristu wenyene ashaka.
atari kurangura ibyo wenyene yishakira, atari kurangura ibyo wenyene yiyumvira. Ubugira gatatu, icaranga Baranaba mwokwirikiza mu gutora nuko yari kumwe na mutima mweranda. Mwotora umuntu ari kumwe na mutima mweranda, nukuvuga umuntu ari mu Mana, umuntu afise muri we isoko avomamwo. Umuntu niyo muyaze, niyo atanze iciyumviro canke icipfuzo, wumva ko afise imbere muri we isoko avomamwo umuco n'ubukomezi biva kuri mutima mweranda, ku buryo ashobora kwigisha, guhanura no kuremesha abagize umubano wanyu canke abagize fraternite. Bene uyo muntu usanga ari umuntu akunda neza, akanka ikibi, akanka igicumuro, kandi akaba umuntu akunda ukuri, adaca iruhande y'ukuri, akunda ukuri n'ibitunganye. Ubugira kane, mu gutora mworaba umuntu ari umukunzi n'umutumwa w'ubumwe, umukunzi n'umutima w'ubumwe. Baranaba niwe yatumye hagati y'umubano w'i Antiyokiya n'abatumwa bari Yerusalemu haba ubumwe, kuko ntiyarondera kwiyemeza wenyene, ntiyarondera amaronko yiwe, ntiyarondera inyungu ziwe, ntiyarondera kwikuririza haba namba. Baranaba yigenza nk'umusuku asukurira abandi muri ekleziya yarungitswemwo, akarondera iminsi yose gukora ico abatumwa bamutumye, atari gukora ico wenyene yizadukaniye canke yironderera canke yishakira. Ibyo vyatuma hagati ya ekleziya Yerusalemu n'uwo mubano w'i Antiyokiya haba ubumwe. Baranaba rero yari umukunzi n'umutumwa w'ubumwe. Mu gutora mwitwaririke kurondera umuntu akunda ubumwe kandi agwanira ubumwe, adashaka namba gushira kubiri, adashaka namba kugira utuntu tw'udusekte, kugira utuntu tw'amaklan, kugira utuntu tw'utudumbidumbi. Umuntu ahubwo ibyo avyanka akavyankiriza. Ekleziya ishingiye ku bumwe, ahabuze ubumwe ekleziya ntayiba ikihari, kuko mutima mweranda ntaba kihari, kuko hari mutima haba ubumwe. Ahari gushira kubiri n'amacakubiri naho shetani bayahinjiye. Ica gatanu mwokwirikiza mu gutora nuko mwotora umuntu ashima isangira butumwa nka Baranaba. Mwumvise ingene Baranaba abonye inyota yari mu bakristo mu bayigishwa b'i Antiyokiya, akabona kandi ingene bagwiriye, yaciye ahaguruka aja i Tarisi kurondera Pawulo kugira ngo bafashanye. Baranaba yarakunda isangira butumwa, la collaboration. Yaragiye kurondera Pawulo ngo bakorane, kuko adaharanira kwininahaza wenyene no kwishira imbere wenyene, ariko ashaka ininahazwa rya Yezu Kristu no gukiza imitima. Akarondera rero uwo bosangira igikorwa c'ubutumwa, yarakunda isangira butumwa. Ibyo bintu bitanu nivyo vyaranga Baranaba, nivyo namwe mwokwirikiza mu gutora abazobarongora. Umuntu mweranda, umuntu w'ukwemera kwinshi, umuntu ari kumwe na mutima mweranda, umuntu ari umukunzi n'umutumwa w'ubumwe, umuntu ashima isangira butumwa. Nguyo uwo mwotora, ngabo abo mwotora. Ndabipfurije rero bavukanye amatora meza, kandi tuzobasabira cane kugira ngo ico gikorwa ciza mugiye gukora kiranguke kiyobowe na mutima. Mbere turahamagariye mutima w'Imana kuri abo bose bazotora, turahamagariye mutima w'Imana kuri abo bose muzotora, kugira ngo nabo nka Baranaba
na Paulo bashobore gutuma muri mwebwe bavukanyi ba Kristo muri Suwede haba ubumwe bukomeye, inema z'Imana zisasagara nk'uko tubibona i Antiokiya, mbere n'ingabire za mutima zisuke ekleziya yo muri Suwede murimwo ihatorera koyoko, iharonkere iniseve nouvelle, kuko yaronse umubano n'amafraternite y'abakristu b'abarundi, b'abanyarwanda n'abandi bose bazinjira muri mwebwe, bugurukiye mutima, bakira mutima, bagamburukira mutima, bagenzwa na mutima, bakoreshwa na mutima. Imana nibahezagire, ibazigame, ibakomeze, ibagire intumwa nyazo z'inkuru nziza yayo muri ico gihugu ca Suwede. Muragahezagirwa.